sawa? Ni sawa. Kazina mitaba. Nitwa Nadege Irakoze. Nadege Irakoze tugusanze muri no conference. Ino conference yiswe Kingdom Leadership Conference no kuvuga iki tuvuze? Mu ncamake ni inyigisho zateguwe bitire leadership, umurongozi icarico, umurongozi wa vrai icarico, atari titre gusa ariko umurongozi icabereyeho n'icajejwe. Ego. Muri izi nyigisho zimaze imisi ibiri niki kintu woba warakuyemo muri izi nyigisho? Ico nashoboye gukuramwo nuko byaramfashije, nabikuyemo icigwa kinini cyane yuko umurongozi ntakuriye kumara ahantu imyaka myinshi atampinduka arahazana aho hantu. Rero byanteye intege kandi no kuguruka amaso kandi nkamenya icarico umurongozi w'ukuri icabereyeho nico amaze muri society. Izere ko nawe ugiye kuba umurongo. Ego cyane sanzwe ndi umurongozi, nakiriye byinshi cyane kandi byambereye umumaro mwinshi cyane. Niki kintu ugiye gukora kurundi gwaruka canke abandi bantu batashoboye gushika hano? Nukubasangiza ivyo nakuye hano hantu mu kubiba partage bakamenya icarico umurongozi. Atari kwitirira gusa ko ari umurongozi aho bageze ati ndi umurongozi ariko kubahamagara yuko babwirizwa kuzana impinduka aho bageze hose, kuzana impinduka muri jeunesse aho bari. Ntibisaba imyaka, ntibisaba igihagararo, ariko ni ubwenge bw'Imana do kuba buri muri wewe udevelopa muri society. Tugushimire. Murakoze cyane.